kiranazira n'igikunda mani umugore wanje abantu bicwa n'intu umva bicwa no kumwifuza pana kuna mukora komo kirazira n'umubiri wanje kuna ukora ko kiranazira oya nariko ndamubwira urumva nariko ndamubwira so guys je unabielewa lakini monsieur urumva ego ukakuja bavuga ngo mkiwa mtu ni sumu ni sio sumu tu mugabo rero irarenze ni sumu iyo sumu yibitse nabi bashobora gusanga n'umwana kugeza Stone asubira kumuresha bro Stone asubira kumuresha murega magingo twenga neza nawe kandi ukacushe yani nawe ntuna wagoma cengwana kutamwabije urandi amera mu bodyguard kuko we nuhora uterura ivyo urandi rero ndoze ndamubasha Akim fresh uzoza urondera amaviews mu zindi nzira apana umugore wanje kwanza wabikuye kuki guhuza umugore wanje na Stone wabikuye kuki byari bihuriye he umugore wawe ari muri entertainment bisigura ari muri entertainment ariko byahereye hehe kumuhuza na Stone yes of course erega Stone ni so yiwe mutoyi ni so bukwe wiwe inde se bukwe wiwe inde no Stone we niye mdogo wa jewe koresha umwanya man Stone bijya bintu ngo ni papa mudogo bire ni bongo bijya sivyo urikora mwihakana kubera umugore amyo sikia ni kueleze gisibiko kubona ndo mukobwa mu bikubye uko ntoreshwa wewe uri mwiza ariko barakwiye kubona ensigne barakwiye kubona ikimenyetso agahungu kose kakikubona kakabona ense akavuga ati uyu mukobwa ni cirabirarura kubera ngishano umva bakwiye kubona nkishana ahubwo oya nukuri kw'Imana nukuri ibaze nkujya munsi nkaca nseruka urabona ukuboko kwijyambwa kuruko kandi ndakwibutse ko imoto yanje yayijaye warigeze umwibutsa yuko imoto yanje yayijaye byari byanzanye burya ubu ndipakiza nawe nta sivyo byari byanzanye ubu ndapatana n'abamotare iyo moto nayo urumva je sicyenjejwe kuyimwishuza kameme ntundenganye oya ujya musi muri cyagirano kuri kutanamubwiye ati basi jya moto urayigarukana sivyo byari byanze je naje kumubwira ibyo wanje narabimubwiye ni kumubwira wari uje kumuhanura uri ntuze uri Maria Magadalena ne wawe nturi kurampanura wowe uri Maria Magadalena je ndiko ndaguhanura ahubwo ndiko umviri je ndakubwira ikintu Stone urumva Stone uyo muntu yitwa Stone kiranazira yuko anakwegera nuko kirazo ko n'umubiri wawe wegerana n'umubiri kubera ari gikoko kiranazira ujya sumuntu kubera ari gikoko urumva Chengiwe nturi kuratahura ikintu ndiko ndavuga oya ni kubera ari gikoko niyo yengeka kunyegera kubera Stone kwanza guhera uno munsi inimero yiwe apana niwandike ko nirindi zina unayifute urumva Stone zanize gutaje kuntekera imbere ya kamera kandi turi gutukira imbere ya kamera mu rugo ni utegeka ivyo ushaka ni turi mu rugo okay turi imbere ya kamera ukamuha n'umwanya gashira ku kuboko akidagadura kabaseringo urabona cage yanterura hoho kutabyibuka ujya munsi yaguteruye ijya foto nije nanayifotoye twari tugiye mu maramvye kandi ni hari bwa paranga ni kujya nkuko nuno mu kiganiro bari kubona nteruye naho byaca aguterure aguterure mu kiganiro twajeje basi none ibyo twari twaje gutabara byaheze nuje kuntukira imbere ya kamera aguterure mu kiganiro ahubwo bajya abantu batera amagenade bazitera hatariho aguterure mu kiganiro niho yoca abona yuko isi izunguruka urora iyi singe niguma izunguruka yoca atahura impamvu abantu batabinuka burya twe ngaho isi irazunguruka uku kubera iki tuta Stone rero ngo yakobeje no kukuresha None kweri kubibajije jewe ni je ndiko ndiresha kubibajije jewe no oya erega mu bisanzwe Stone burya ntandiragira urumva kandi burya Stone hari ibintu akeneye kwiga hari inyigisho nyinshi akeneye none nizo nyigisho nije ngomba kuzimwiga wewe urakwiye kumukura amasano Stone urumva amasano yi urakwiye nimba Stone muba muri mu kiganiro urakwiye kumwishura amajambo wenyine ayayumvirije yumva uburemere bwaye akavuga ati no yani bibintu vraiment ibintu bipasa oya gutukana ayo nishura yose je mba mbona ari sawa mbe urazi uko je nkunda umukobwa atagira indero rero cyaho wihangana cyureka je mfise indero rero ega wewe uteza gukora ikintu je nyine numva nshaka oya je sintegereza kubura indero ngo nezereze wewe Stone urabona magi ngo wewe kandi yamaze umwanya muremure ukuboko kuri ino frère none wagomba nkoreka ndamutema tufata kwa kuboko guci
ntambuga iteko guca nari mfise yani fumufata zavye bije bifera beto yani uguce basi wayi woguma unyene uri ngorabona standing jenga sindika ndatwenga ngorabona standing jenga kuri kwimana ngoro ngvange jenga bija binangiriye no none Stone hari ico bitwaye namba ndetse amplis akagutegeka ngo ntuve mu kiganiro ngo ndarahiye ngo wihende uve mu kiganiro mu gihe jenye nari Jehora uva mu kiganiro kubera ko ntubaha abantu none kuba umuntu hari ico bitwaye ubaha abantu gute mu gihe uyo muntu wenyine ubona yuko atanderagira sawa uwo mwanya bari kumwe na Akimu none Akimu ni iki Akimu avuze iki Akimu uko ari kose namba atacavuze kuri wewe ariko umviriza je ndubaha abantu ubuhungu bwose je nta kintu kimwe buvuze kuri jewe kuko bwose kuri wewe sawa umva jewe ntibungabura ntibuzi ngene mbayo kandi umviriza shiri ni waje kunukira ngaha basi gutukira ngaha je nje kumenyesha ukuri kuzuye aba bantu tukabo bantu bandesha hama jundeke nukuri kw'Imana jewe we ntuzigera ubaho nka Stone nta Sisi we ntuzigera ubaho nka Brinera we ntuzigera ubaho nkande bamanisa amaboko kubasheri babo urumva nibizigera bikunda ivyo bintu inkona ntiyaruzwa kirazira bamanitsa amaboko no kuvuga none Sisi ntiyayamanitse ntiyagiye kubandi unisi wamumuhanura none yaragiye kubwira ati Sisi ni ndaya reka gende ahonje abandi yumvirize hagati ya Sisi na Stone ni ndaya kuvuga Sisi ni wari ndaya ya cyane ariko na Stone ni ndabizi yuko abangu mwamushiranako ubivuze kubera Stone ari mugenza akuna kandi ari naso mu yandi majambo oya ntaso wanje wogira so nkujya ugapresenta abantu bakazofa baranakubasha oya ndafise ikibazo none urabona hari igihe ujya mwana muni bazomubaza ati muni nkubu yataka yati papa wawe ari he akumva nisoni yo kuvuga se wiwe kwera unyene ngene se watanindira none kubimbariza imbere ya kamera kutakira Stone oya reka none wese ndaguhitanye ngo tuze ngo dutabare ngo Akimu nanuze baramarana udafata Stone ngo mubazi ivyagira bibaza jewe kubera utinye uko asira kugukubitira muhira kandi bon Stone hajya none ko yandeheje namba yarandeheje ari gukubita umuntu wamuboshe ni nkuko umuntu ari mu gasho ukacu umuhanira mu gasho kujya suko umuhana Stone yaramboshe urumva hama carangira ivyo yashatse ariko nawe ne burya yarabonye yuko jewe burya ntanoroshe kandi je burya ntibiranarangira burya imigambi ifise oya ico nshaka gutabara kubisanzwe navyo ico nshaka kirazira kikaziririzwa imbwa y'umugabo umushenzi agutegeka ikintu na kimwe ngo nuve ngaho nawe ngano kuri ngaje ngo nuwashe ngo no apana kubaha wubaha imbwa gute wo kubaha umuntu w'imbwa mbona ari umuntu nakujya n'umuntu ujya n'umuntu je mbona ari umuntu ujya n'imbwa ujya n'imbwa urabona ico bita imbwa imbwa ico bita urumva imbwa oya hinge none kumenga umuntu yisu umuhungu imbwa nawe bisigura kuri imbwa na papa oya of course Stone umvirizaje ujya Stone ni imbwa akongera akabimbwa akongera akabimbwa akazi akongera akabimbwa akabumuse urumva ni urubwoko bwose bw'imbwa zambwa zibohwa mu rugo zambwa ziriko ziriyerereza zambwa zirara mu ibarabara zambwa ziriko zirera mu ijoro zambwa zijya abantu zambwa zigo bisaziza urumva burya bwoko bwose zazijya mbwa uzi ni ujya Stone burya rero nkaza numva are ngo wamubahirije ikintu cyo bintu no bitahura kwe yuko nk'uno kugira ati ntugira indero kwita umugabo mugenza w'imbwa erega je mu bisanzwe n'abantu barazi ko ntagira indero ariko baramaze kubona neza yuko hari itandukaniro rya jewe na Stone nyabaki rero Stone ni imbwa agenda umuntu mugari so wawe none kuvuga nta papa none ivyo bintu vya papa umuntu gute umviriza bijya bintu bavuga ngo umuvyeyi ngo adekonye ngo ntuwandagaza je ubende je nugo wo buri umwana wanje wandagaje rega je sindamenye igituma wambwiwe ujya si papa wanje ujya Stone papa wanje avukana urabona mama wa Stone nabibi wanje bari bavukana ariko bari basangiye umuvyeyi uyu umwe bisigura ko Stone nimba yitwa papa wanje muto
kwanza ni papa muto ariko si ivy'amaraso si original none we kumengo mpamagaye ngo dutabare ntitwaheje Stone ntiyavukanye na gutabara sinyokuru wanje yamuvyaye Stone si sokuru wanje yamuvyaye urumva ivyo bintu bagiye kwita ngo ni papa wawe muto nivyo bintu nyene vya famille uza wumva twavuye muhira tuje kugira ikinga ntitwe tuje gutabara nace ndavyibuka vrema nace ndavyibuka ndavuga ati kandi abanyene nibo nabonye babashigikira ngo mama magingo ngo urabona ngo Stone ngo kunuku kandi Stone kirazira ko nakoresha kirazira yuko hari n'agahungu nakamwe kanifuza kukoresha ni kirazira ko umuhungu numwe wakoresha kiranazira ubona ndi umukobwa mu bikubye uko ntoreshwa wewe uri mwiza ariko barakwiye kubona ensigne barakwiye kubona ikimenyetso agahungu kose kakikubona kakabona ense akavuga ati uyu mukobwa ni cirabirarura kubera n'ishano umva bakwiye kubona nk'ishano ahubwo oya nukuri kw'Imana nukuri ibaze nkujya munsi nkaca nseruka urabona ukuboko kwijyambwa kuruko kandi ndakwibutse ko imoto yanje yayijaye warigeze umwibutsa yuko imoto yanje yayijaye byari byanzanye burya ubu ndipakiza nawe nta sivyo byari byanzanye ubu ndapatana n'abamotare iyo moto nayo urumva je sijenjejwe kuyimwishuza kameme ntundenganye oya ujya musi muri cyagirano kwe kutanamubwiye ati basi jya moto urayigarukana sivyo byari byanze je naje kumubwira ivyo wanje narabimubwiye ni kumubwira wari uje kumuhanura uri ntuze uri Maria Magadalena ni wowe nturi kurampanura wowe uri Maria Magadalena je ndiko ndaguhanura ahubwo ndiko umviri je ndakubwira ikintu Stone urumva Stone uyo muntu yitwa Stone kiranazira yuko anakwegera nuko kirazwe ko n'umubiri wawe wegerana n'umubiri kubera ari gikoko kiranazira ujya sumuntu kubera ari gikoko urumva we nturi kuratahura ikintu ndiko oya ni kubera ari gikoko niyo yeka kunyegera kubera Stone kwanza guhera uno munsi inimero yiwe apana niwandike ko nirindi zina unayifute urumva Stone zanize gutaje kuntekera imbere ya kamera kandi turi mu gutukira imbere ya kamera mu rugo ni utegeka ivyo ushaka ni turi mu rugo ke turi imbere ya kamera ukamuha n'umwanya gashira ku kuboko akidagadura kabaseringo urabona cage yanterura hoho kutavyibuka ujya munsi yaguteruye ijya foto nije nanayifotoye twari tugiye mu maramvye kandi ni hari bwa parangane kujya nkuko nubona mu kiganiro bari kubona nteruye naho bitacha aguterure mu kiganiro twajeje basi none ivyo twari twaje gutabara vyaheze nuje kuntukira imbere ya kamera aguterure mu kiganiro ahubwo bajya abantu batera amagenade bazitera hatariho aguterure mu kiganiro niho yoca abona yuko isi izunguruka urora iyi si ngene iguma izunguruka yoca atahura impamvu abantu batabinuka burya twe ngaho isi irazunguruka uku kubera iki tutabinuka niho yoca abona yuko isi bwa bundi irazunguruka bibi kandi burya Stone yaramaze kwimenyera ubu abantu bose abafata umengo niho bango yaramaze kwimenyera ko yaje muri akagukubitira urega wewe bafite ukuntu guma wiyemerera umuntu yaje muri akagukubitira no mwiboka vraiment wambu yakwambuye umuzi kera turi abana niho baguhereza imicanga niho bagira uko hapure twahejeje basi ariko kiziririzwe twahejeje genda ukomeshe Stone Akim umesha toka ku genda ukomeshe Stone apana ukomesha je sijya munyenda gashika nyenda kese kandi Akim kiganiro mama giye ari Stone ari karamufata ukuboko niwe wari kuragikoresha nawe uravyemera Akim nawe uravyemera akimujane nawe uravyemera no Akim ni ambulance genda mujane ajeje gutwara imbabare genda mujane kuko uri kuramba ajeje gutwara imbabare neje uje kuzurambirire uri kumenga uri kumburira indera imbere ya kamera Akim ndakunda gusubiriyemo nawe wumva sivyo Akim kirazira kikaziririzwa k'umugore wanje hagira imbwa yariyo yose mwene wacu inamwegera none kore urabizi yuko imbwigira ku mategeko yashobuje none sebuja wijyambwa Stone ni sebuja wayo zirabizi imbwigira ku mategeko ya sebuja burya imbwa burya uyiziturika aja kuyebayeba mu ijoro ibiri kumwe na sebuja wa niyo mpamvu nahubwiye iyo mbwa rero ntiba yarigishijwe umviriza Akim buyo migano ncira je naho nkeneye kumenya ariko kuva no musi kiziririzwe Stone n'amaromantike barimwe no mugore we ntivyaheza ari umugore n'impumyi
none rega bajya bafite impamvu vyaheze ariko arasara ariko aragwanya impamvu vyaheze umviriza akimuca ivyo ndiko nakubwira nibi message ndiko argohereza niyi nawe ntushake kundugiriza ishavu none se wakoresha kiya kigano so gikoreshe kirazira kikaziririzwa ko umugore wanje hagira nimbwa y'agahungu bro inamukora mani urukoba gwe basi urunakoreko n'urukoba gwiwe kiranazira nigikunda mani umugore wanje abantu bicwa n'intu umva bicwa no kumwifuza pana kuna mukora komo kirazira n'umubiri wanje kuna ukora ko kiranazira oya nariko ndamubwira urumva nariko ndamubwira so guys je unabielewa lakini monsieur urumva ego uko kugira bavuga ngo mke wa mtu ni sumu ni sio sumu tu mugabo rero irarenze ni sumu iyo sumu yibitse nabi bashobora gusanga n'umwana kugeza Stone asubira kumuresha bro asubira kumuresha murega magingo twenga neza nawe kandi ukacushe yani nawe ntuna wagoma cengwana kutamwabije urandi hamera mu bodyguard kuko we nuho ruterura ivyo urandi rero ndoze ndamubasha Akim fresh uzoza urondera amavyuzi mu zindi nzira apana umugore wanje kwanza wabikuye kuki guhuza umugore wanje na Stone wabikuye kuki byari bihuriye he umugore wawe ari muri entertainment bisigura ari muri entertainment ariko byahereye hehe kumuhuza na Stone yes of course erega Stone ni so yiwe mutoyi ni so bukwe wiwe inde se bukwe wiwe inde no Stone we none se mdogo wawe jewe koresha umwanya man Stone bijya bintu ngo ni papa mudogo bire ni bongo bijya sivyo urikora mwihakana kubera umugore amwe sikia ni kueleze gisibiko cyatumbira ko uyo muntu ari papa muto sikia umviriza kwanza Akimu umviriza agira ku mategeko ya kera niho umuhungu azanye umugore so umwana yabanza kumwumviriza reka rero gukorera rero se umugore wanje mwene wacu Stone rero byakunaniye Stone mama yake na Stone na tate yangu ni mkubwa mdogo lakini hawachangi baba kwa sio ndugu yako Stone Sura sasa ndugu yangu wapi? Stone na yeye ipo sika atatuambia kuwa ni ndugu sio kweli. Stone kama akisema kama ulivyosema ndio kuemera ati ni man Stone kuitwa ngo ni papa muto ni huko uwo mugore wanza kuitwa shem. Sasa uko shem wewe mimi ni halali wewe ni rafiki yangu kwa ni shemeji. Naomba muhamagare sister sio dada yangu huyo. Ubu si dada wiwe. Muhamagare mama Gimu izina. Oya unaona mbana muburi icuba hii. Bile byashemera ni vya binye vyo kubaha umuntu. Bijya rero vya Stone ngo ni ba mudogo bro. None ubona Jena Stone yoba papa muto kweli. Je nka present abantu ngo ngurumva rero ngo gwaruka ngo bafasoni ngo papa muto ngo nagirisha babwiye Messi. Stone kwaje ndazi kiganiro. Kaze genda rushe. Tugende. Je gusa icyo nzi mama Gi mugampunga ibintu by'inkundo busigenda bitinyo na Stone bahe. Uyu n'umugore wanje mwene wacu. Uyu atandukanye na Sisi, uyu atandukanye na ntuze. Atandukanye n'ubundi mugore bwose manu zibubaho. Sivyo tuvuge nk'abagabo twe turi babiri. Hama nawe ukamwangira kuva mu kigano ubu kwa kivuyemo. Wamwanki urabe aho mufadikanije nujyamo. No sinakubwiye yuko nakubwiye imbwira ku itegeko rya soboje none wereka none kumuyitegeko madame kuva mu kiganiro kukizamwo ikona contrat pa Monique Drip arafise contrat kukivamwo ni droit uko vyumvire ni kwagenda ni uko najewe noza ngaha guys meze neza fye naenda Stone je ubu kintu ushobora kumutahura ko gatoyi imagine nkuba kuriye mama Gi ukuntu ubo bayeho the situations la how viriza je bandiye mama Gi sio bireba fyete n'amavya nkabohera ko akaduka amazi wokata akadoda kwanza wobohera ko akadumuka amazi uriko ufise ubwenge Isikuwa ntuko. Ahumva wamanye. Urabona basi ngoza nikoneshe. Reka turekane na Stone. Reka uzorondera kandi gahungu uzobahuze mu kigano kamureshe mu kigane uzora bikintu ndagakorera. Isikura Stone ntushobora gukora ivyo bintu kwera Stone toyi. Stone ibintu ngiye kumukorera. Byo birahari kuko ivyo maze kumukorera navyo birahari. Ndamaze kugaragaza ico ngiye kumukorera. Ninde yumviriza yakuri ipikipiki. Gusubije. Okay. Reka duharura ibintu je yankoreye. Banzurinde reka naguharurire wo marubesha abantu. Sivyo? Ibaye irya kabiri ataraga umugoro wawe kandi imbere ya kamera. Sivyo? Wowe irya mbere watwaye muntu wamusubije mu mahoro. Kamunsi waramutwe waramusize mu muryango wabasisi. Sivyo? Irya kabiri yaguteye inkona kuboheri wawe.
ni bibiri gusa banza urindira cyane yantwaye moto piki yandi piki ahantu bitiramuhira sivyo je naje namusanze wiwe umugore ndashibura akana ndaterura ku matwe ngenda ndakiremetse nagatwariye ku kuguru nagenda gacuri niya kujya umugore we ndazova oya man umugore wanje ntari bwamisi story bizohera kuri agutsinze mani nizi ndakenda mame ikintu kiriho bro ndaciye n'umusara ngo ndawutarutse nta stone je yo ntwara umugore urizi Sabose munanyanywa abyuma nimwendere munanyanywa abyuma natwe tudaterura ivyuma ariko muzogerageze muzombona fresh guys sinosezera igeno cyene gitahuye but it is what it is rero ibintu biragoye the same time ndaza abantu bazabaranya nkavuga ati oh Akim let's say ngirango ni wateranya kubera agenda twaye camera but not cool they not true you know rumva basi okay, aga content sivyo unterefone ati kimuri bro je kintu cyambere hano hose ngiye ikintu ntabura mu mibege igiwanje cyane ikintu kitabura mu bintu ntwara ngiye ahantu ni kamera ni mic ni mu cameraman wanje thanks so much Akim the prince behind the camera ni D David Mnyama